urahagaze imbere y'abafana ibihumbi n'ibihumbi kumbure imbere yo kuririmba hari ukuntu muhagarara igisusu kakirabisha imbere y'abafana baca bakomeye ubasarishije nta kindi kintu nabonye umwigeme ari kuri stage kiryohera abafana nko kwerekana igisusu ciwe. Bon c'est kuvuga uko nibaza ko ama video ndirimba arahari kandi si imwe si zibiri naje mu birori nkaririmba mugabo bashe novuga ko ari impano y'umuntu cyambe nambe naririmbye abanyagitega rero abantu bambere baminga mugaca saga bashe imana na imana irakunda niko nabimenya yangonze kuva kera naragenda nkagenda nafashe ubusiriye bose bigiye kuvuga ngo umwinzoga nta nzoga na mugabo nabwo ati inzoga kuko nuzoririmba isoni zikakuvamwo nitabi nako ati ivyo nivyo genda gute kiswe gigenda divukanye nkagenda imbere yawo nkafata ubusiriye ubwa mbere umunsi isho ya mbere nambaye ifime nako ati basha nta muntu numwe ndaba mbona abafana barakomye induru mbona abafana baragenda avuga ati bon gaho ndino shamwe ko haje byo genda neza iya kabiri bigenda uko nyene mbere je no mama yarakambye ati rimbira abantu batanu hapo no shobora mo kuririmbira isinzi ry'abantu miliyoni ubu urafise certificate urafise certificate y'umurundi kazi kumbure ari mu muziki kuko bifese yavuze ati umwigeme azaranye inguvu mu muziki ngo abanza kuvyara nawe waravya ufise umubebe ari umubebe afise burya rende umusatirizi umubebe narumvise ko afise idina rikazi bash twabizi ko twese kuvyara ni par accident hari umuntu avyara bishaka okay kuri wewe kuri jewe simba sinovuga ko navyara ngo par accident ngo nyene ngo bishwe par accident ivyo tubidi ngo ko twaza kugira kan kuko bana yavyishiye abaravyigane barabibonye oya uri kuri Gozen TV ndakubajije uti wavyaye par accident oya bon je ninje muri musique afite mon type télé en couple tukunda les 3 ans turakundana simva reko byo bavyashite par accident mugabo abanyagitega akantu gato bagafata nk'ikintu kirekire bo iyo bumva ati sanje nakorinde bari kumvuga bisumba biga ari abakobwa usanga ibintu vy'utugegene ibintu vy'utunyuzi babisunje abamama bubatse nibo nashaka kumpanurira bivyo mpamvu sitobijamwo bigeme banje nuvuga ko bigeme nk'abagenzi banje icivugwa ni mavya ruheke twirinde twihangane imana itubikiye byinshi imana bugira twishura cyane kandi ngomva afukanye aruta umunwa uvuga cyane dusenge byinshi bizo kandi bajyana usanga bafise umugisha manye usanga bafise umugisha bajyana usanga ndabaye inkuru y'umukobwa Cynthia n'umukobwa ari hit kuri media Facebook hamwe na WhatsApp ijoro n'umutagahora muri makeup n'umugenzi ari ku banse tuzora bizazozamwa zobona consequence Cynthia ngashaka kuba nka Beyonce ngasigaye yibona pose gapana ngabino bonze ngashaka umugabo ameze nka Kidumu urumva ko kantu we bon ni atanu ubwo kanyigisho nako ndatanga mugabo benshi bavuga ngo nuvuga ko niriri tumuga numva je kumemo sibyo Gozen TV. Much respect to you umusatirizi mbanda hari kugira ngo tubandanye tuba update hamwe uno musi naho nabazaniye umwe mwari mukumbuye cyane long time ago kumbure mutamubona ariko no musi nk'umusatirizi namubazaniye kugira ngo mwumve exclusive kumburi adufitiye ndetse nabishasha dufitiye nambaye umupira uzimvye umupira ugurwa amadolari igihumbi ndabeshe sinzi mugano utuwi wa gereranya amadolari umupira nambaye ugurwa sinaza ko bon sinzi mu madora sinavuze mu mahera y'amarundi mu madora dufate mu mahera y'amarundi umupira kubera bwa mbere narawukoresheje none umunsi uragarutse nawo hariye ukwezi ndawukora mu biganiro biragoye mwese ni wamenya piya yambariye Santiana de Lapa umurundi kazi yego umurundi kazi uraberewe cyane merci ubagusize sinisika kandi saka pocket cyane gose mukorogo no hano uraguhanura ngo oya saka poki wanje kandi abantu barabitsi nkaho tumaze guhura kandi ubu sinisize usibye rabero gusa nako wambaye umurundi kazi ndumurundi kazi bon ndumurundi kazi ndakunda ibintu by'ama design nashite kifata yanje nkashaka ibintu by'ingoma nkandika kibindi bintu ego Santiana de Lapa umurundi kazi ndetse umwana kiri muto ufise ingabirano urumurapere kazi nako ni urumurapere kazi yego umurapere kazi akora neza umwuga wo kuririmba ariko yatakaye sinatakaye warazimiye sinazimiye
urabihaririye yego haciye kingana gute utari muri game bon novuga ko naririmbye mu nyuma ndabihagarika kubera iki ndabihagaritse kugira ngo nze mu yindi shusho mu yindi sanamu yego ushobora kuza hirya naririmba imiziki ubu ushobora kuza ninaje bana nkarimba indirimbo z'Imana navyo duteza imbere y'amashusho tukaza turajamwo dutanga ubutumwa bwiza kubwubwo ubu uri umujyanama kaje yego cyangwa uri umujyakoni yes kumbure Santiana ikibazo ca mbere ndakubaza utubwiye ko kumbure ubu uba warahinduye kariyeri kumbure wo buririmbamwo ubu ko uba waje kumbure mu mudiho wa gospel ni vy'ukuri kumbure warahinduye buririmba gospel bon bimaze kugenda uko novuga ko nahagaritse ariko sinahagaritse cyane ngo ngende nameze nk'unyereye mu gatanyereye gose nkanyereye ngashiye hasi bon ndavuga ati umuntu niyo kuma muri bya bindi be turinze indirimbo z'Imana bo nibo zikunda kakuryo badufana akavuga turirimba neza ikare dukora indirimbo z'Imana natwe ubwa mbere waririmba za shetani no sinaririmba za shetani naririmba zingavuga ati uyu ari indirimbo basuvuga ati izi nizo ririmba hanana kuko zina zirya twaririmba kera hari abadashobora kuzumviza ngo ati tanzo no kumvira indirimbo waririmbye utoririmba hana niya bon hari indirimbo nigeze kuririmba bakavuga ko ari yo kwitapa ijya navuga ko abakobwa akenshi badusuzugura bagwatira cyane ari itapa ibintu byinshi nakoze umuziki abantu benshi banyanga muga kunyanga kwiwande byatumye nera imbere nshika kure cyane nico gitwa ndumva ko ngo noririmba n'indirimbo z'Imana hagaza bakaza banumva mu concert y'abakizi bavuga ati genda uririmbe ryajwi ryawe nturipisha ubusa umaze gukora kamwe mu turirimbo kumbure gahimbaza Imana canke niho ucinjira novuga ko naho ngicinjira kwera nabumye numva abandi bazirimba nabwo ati kwa ndi byo tika rero nanje ndabikore bon ndibaza bizoshika kuki kandi ndumva ko mfise fort ndumva ko mfise n'ingufu kandi ndumva bizogenda neza basha naho nagiye tubacaye kumwe n'abanyagiteka bica bigutwara igihe kingana gute kumbure cyo kugusengera kugira ngo uve muri rya mpwemu ya profane uze mu yindi mpwemu ya gospel bon suku nta novuga ko nta gihe kinini vyantwaye bariko baragusengera no basengera gute sinari ngwaye basha ahubwo kimwe ni jewe ubwanje kubyimvamwo no kuma mfite indogovu zo kubikora nkavuga ati nzobikora ibi hama nkavuga ati jewe ndumva ko mfite ingufu zo kubikora kandi biraryoshe hego akaririmbo kumbure kagutumye kumbure katumye izina ryawe rya Santiana de la Pariduga kabaye ka ndakoze indirimbo ya mbere ndakora ni ya kabiri indirimbo ya gatatu nayisonye na King Prata ndasohora indi ndirimbo yitwa Cynthia yavuga ati muhanure Cynthia bon izo ndaririmba n'indi ndirimbo gowe wise umuhinga ukiri kwisi ntukarenganya abantu ukiri kwisi bon yo naririmbye kuko ndibuka ko bigeze kumbaza ngo nk'uburonse 1 million ukayironka mu muziki ukora iki ndavuga ati ndumva ko no kwaka ikigo c'imfuvyi sinukumenga mera niyo kwi cyangwa afasha imfuvyi n'abapfakazi ico kinda gisazanye basi narumva ko mengo ngiye kurimba nko muri show management yari anje yari ibitse numva ko mengo nababwiye ati aya priya nakoreye numva mengo tuja kuyafasha nk'abantu bagwaye abantu bagowe abapfakazi nico civugo ciwanje c'imyaka yanje yose kandi umuntu azubwenge avuga ati mana urampa ivyo ntanga nivyo nsigarana umunyabwenge muka yego udafite ubwenge nabwo ati mana urampa havugura ivyo ntanga cyo gituma rero dufite ubwenge bukwiye kumva ko ibyo dufite twabisangira n'abandi bavanga mu muziki n'amahera ariyo mu muziki hari amahera amanye amahera ariyo bambwirire mu gihe ubuzi kuyakoresha wowe uragiye gukuba tufate nka 100,000 iyo twavuga ko ariyo mahera menshi tuvuge kuko imwe nk'umuzu imwe yo bizimbi pour le moment nk'impuzu z'abahungu nk'iya 40,000 45 umva siganga uciye gukena uyasangira n'abandi wumva bashi bimwe umugisha cyane cyo cyo numva ngo ndafise ingufu sinabihevye ubundi rero uti abagukunda muri profane nagasaga sukuvuga uko abankunda n'ubundi babandanye bankurikirana ejo nshobora kuzana indirimbo y'Imana twahurira ahantu nkaririmba akambwira akavuga ati cha bya bintu imbere nitari bikubereye ibya Yesu nivyo bikubereye kandi nta gakita kigera kabihira umuntu oya ubundi abariko barakuraba kuri Igozen TV bakubona mu ishusho y'uririmba profane canke gospel
bon ijwi ryanje nuvume ngo naco noripisha nuvume ngo nobandanya nkorera Imana kandi nkaririmbira n'Imana batuva na kera ngitangura kuririmba nari nifise inguvu zo kumvume ngo noririmba n'indembo z'Imana mugabo nkabiha umwanya ahandi nkuvume ngo ngiye kuvyibagira mugabo urenda bisemwe inguvu none ni bangaye barimba indimbo z'Imana kagasanga n'umupagani arazi indimbo z'Imana reka rero ko indimbo z'umunyagitega z'Imana kandi nandi tuzohahurire ejo canke duhurire hariya ubwo tibere ubu ni sawa ariko urazi Santiana ahantu kumbure ufitiye amakenga nuko ntabona yuko uzoshobora kumenyera kwambara za jipo shimwa Yesu zijya jipo ziba zigoye mu gihe uba waramenyereye wambara amakora canke wambara icambere nibaza ko utakunda kumbona je ndi umuntu wa mbere nambaye ijipo ndende nambaye ijipo ndende ndabegwa nambaye ikabutura ndabegwa nambaye ipantaro ndabegwa basha nta kintu kimwe nivyo umuntu abayishizemo gusa je nabonye bwanje ko atakintu kimbiye kandi jewe iyo nsohotse nana kandi jewe iyo nsohotse nkasohoka mvuga ati ndaberewe mba nzi neza ko mberewe sinda guhinduka ngo nakamye ngo ndabibuce ngiriki uya mani ivyo ntibikunda je ndashaka kukubona wambaye zijya jipo shimwa Yesu bimusanga vyagutse bigera ku maguru ufite amaguru meza bambe ndabizi ko babizi cameraman Santiana arafise amaguru meza rero za jipo shiza ya majipo bita shimwa Yesu byukuri yamenyera zoshobora kuyamba basha birambera cyane nico kasi kuvanga umuntu wese wagiye gukora ivya Yesu acambara amajipo maremare no oya upfa kwikwiza gusa avuga ati nuko ndarigira ngaha yego muyaza katacho bitwaye delap oui muri wanyu ni ninde wundi asanzwe aririmba canke mu muryango wiwanyu ukomokamo hari uwigeze kuba umuririmbyi nta numwe yigeze kuba umuririmbyi toke mu gatwige muri wacu dufise impano ndumuriri umwana jewe wa mbere umuhungu wa mbere tuvugana turi abantu batandatu umuhungu wa mbere ni umukozi w'Imana umuhungu wa kabiri ni umufotografi akongera akamukameramani jewe wa gatatu ndaririmba uwundi wa kane atamba ikirundi umurundi tuvuge ko umurundi kaza atamba ikirundi kana juka nisanzwe ndagitamba ko jewe sindirimba mu makaraoke canke ndirimbe mu birori gusa sanzwe nkora n'imanza z'ubugeni ajya kurimba ivyo gutwikurura ubugira kane nawe kuvuga ko umuhoje uko bivuga katuvuga ko umuhoje ubugira gatanu nawe nuko kuko umva mu yadusanzwe dufise impano mama wanje nawe n'umukozi w'Imana iko no bivuga urumva ko mu rugo twahezagiye papa nawe numu DJ Santiana Lapa urashitse kuri stage imbere yawe hari abantu ibihumbi n'ibihumbi ugishika kuri stage akantu ka mbere tangura kugira ngo yanduru y'abafana derapa izamuka akantu ka mbere ese kuba wambaye gute ubuhagaze gute ko hari ukuntu mwebwe mwebwe muri abaseye kwini mama oya nabusirana no ntamusire mwebwe abastar ndabona gututse mwebwe abastar kazi hari ukuntu iyo muje kuri stage muhagarara igisusu mukakirabisha ku bafana ndafise igisusu udafise igisusu nawe ngira ngo sinzi byaca yerekana urahagaze imbere y'abafana ibihumbi n'ibihumbi kumbure imbere yo kuririmba hari ukuntu muhagarara igisusu kakirabisha imbere y'abafana baca bakumenya ubasarishije nta kindi kintu nabonye umwigeme ari kuri stage kiryohera abafana nko kwerekana igisusu ciwe si kuvuga uko nibaza ko amavideo ndirimba arahari kandi si imwe si zibiri naje mu birori nkaririmba mugabo baje novuga ko ari impano y'umuntu icyambere nambe naririmbye abanyagitega rero abantu bambere baminga ugaca saga basha Imana irakunda niko no Imana yankunze kuva kera naragenda nkagenda nafashe ubuseriye bashije kuvanga umwinzoga ntanzoga namwe ubwo nabwe ati inzoga kuko nuzoririmba isoni zikakuvamwo nitabi nako ati ivyo nivyo genda gute kiswe ngije nazivukanye nkagenda imbere yawo ngafata ubuseriye ubwa mbere umunsi isho ya mbere nambaye ifime nako ati basha nta muntu numwe ndaha mbona abafana barakomye induru mbona abafana baragenda avuga ati bon kandi no shamwe ko haje byo genda neza iya kabiri bigenda uko nyene mbere je no mama yarakambye ati rimbira abantu batanu nabyo no shobora mo kuririmbira isinzi ry'abantu miliyoni iki no bishobora nico kitwana kubwira byose biva mu mutwe kumva ko mengo byose uvuga ati ibi ndabifite n'ingufu nuvumengo no bikora nta kindi kintu mbwo kuvuga ngo umva ngo igira ibino si comedy wateguye nkajyaga navuga ngo ni comedy nanditse n'ibingira ibi no nindi mbubo wanditse hamwe ko office esthétique cyo kuvuga ati
mfise umwe ngera abafana banje cyangwa mbiza gukora ibintu nk'ibyo uri kuririmbira Yesu nawe byogenda gute imagine turacari muri profane gati ukuri stage nambara style zose nashobora kuba nambaye ipantaro nkambara nkasobeka kandi umuntu akunda gusobeka cyangwa nkambara ikabutura gusa numva umengo nakandi no cyane kuri mpamvu mbese abo byakira gute byogenda gute mugabo ndagira ikintu kimwe nimwe nakubwiye style yose wayambaye ukagenda uvuga ati ndaberewe sinumva yuko ari umuntu uzakubwira ngo urabiye byumva no nkuko kwambagije ngo uyu mupira urarenza dimps tine mu madoha ubona wo gutwe nkangaye nkabwe ati wash style yose umuntu wazamara abayambaye wayihatarishije irahatari wayitaye hasi nayigwa ikintu woba warahomvye kumbure kubera kuri umusitari kazi icabaye cyahe ndahagarara kuri babasore bagutinya kugutera imistari kubera kuri Santiana de Lapa bon uvuga ko atakintu kimwe natinya wahomvye ntakintu kimwe nahomvye niko nabivuga bon ndari muri management yanje yankunda kandi yaramfashe mu mugongo Ishaka Entertainment ndakunda Ishaka n'umutima wanje wose kandi ndabubaha cyane pe baramfashije baranyigishije guca bugufi baranyigisha kugira ibicanke biriya baranyigisha no kuba muri industry y'umuziki barambye twajya nimwobana bajya nimwokorana kuko ngo novuga ko bandeze nkuko byashitse gato hakagira akantu gabanga kwamba gusa sinovuga nuko n'ivy'Imana yari yateguye sinovuga ngo ari ikintu no banarahombye baje naco no banarahombye mekimwe nuvuga ko Isaka niyo yarandetse cyane yaramaye inguvu hariho byinshi nashize ko kuberayo kandi ndakora n'ikigwa kinini cyane bash kinini gose nico kivana cyo nuvuga ngo nahombye ahubwo gusa kimwe nuvuga ko music yatumye no menya byinshi kandi nanje bwanje no menyekana amashishano cyo kuvuga ngo ku basore baje twarahezagiye murabamana kandi bavuga ngo amavi afukamiye Imana aruta umuntu uvuga cyane apare yo gukora biga narasenga imbere yo kuririmba byari bibi imbere yo kuririmba byari bibi mugano kubera ko abantu bobugiye kurimba vumengo ngo utayindere ngo ni bibi gusa je nabona ubwanje umengo naco bitwaye nasho kuja shoya something agenda gusenga dimanche kandi uvumengo ubwanje naco bitwaye abahungu rero kuvuga ngo kuninga nta mungu no mwantinya usibye gusa narumva ko mengo nabagenderanye nogirana nabo dusangiye umuziki narumva ko mengo niwa abasani nkawe waraba abasani nkanje no jamais ngo barajyana Yesu no kuvuga nico basi narumva none dusangiye akazi ego tusangiye akazi ariko nawe bavuga yuko abasani bajya abana cyane urabizi uranavyumva n'abigeme nabo baca babivuga gute bon novuga ko naje nyene mukobwa igihe nanguye kuririmba bavuga ko uzojya ahubwo je bavuga ati urya agomba gende bande bonye bagiye bande basi naca nkora nirinda ivyo nitse naca nkora nirinda ubundi bwo abanyagitega vraiment twarabanye neza abarinzi twarabanye neza musique igitega turabanye neza kandi cyane bose twahura pick up kandi nkumva ko benshi ubu bari mu gakiza fait d'attention Santiana de Lapa ubu urafise certificat ry'umurundi kazi kumbure ari mu muziki kuko Bifese yavuze ati umwigeme azaranye inguvu mu muziki ngo abanza kuvyara nawe waravya ufise umubebe ari umubebe afise burya rende umusatirizi umubebe narumvise ko afise izina rikazi iryo zina ngira warifatiye indege sinarifatiye indege kandi ikindi naco niko no bivuga sinzi ko igano bigeze kubona nagukoranye na Auguste umuganga arangiti shaka ungire ngene winjira muri music y'amagacu bya ndabwira abasha tabizi ko twese kuvyara ni paraxide hari umuntu avyara bishaka kuri wewe kuri jewe simba sinovuga ko navyara ngo paraxide ngo nyene ngo bishwe paraxide ivyo tubidi ngo ko twanza kugira kandi kuko bawo naravyishiye abaravyigane barabibonye oya uri kuri Gozen TV ndakubadije uti wavyaye paraxide oya bon je ninje muri music afite type turi en couple tukunda 3 turakundana simva reko vyoba vyashitse paraxide mugabo bose muri jewe numva umengo uko bibaye umengo naco bitwaye mugabo kubera abanyagitega akantu gato bagafata nk'ikintu kirekire bo iyo bumva ati sacha nakora bari kumvuga bisumba biga bagati si yambe kandi si ya kabiri usanga ni ya gatanu niyo mpamvu nyene numva umengo naco bitwaye uko bwanje numva umengo ni ibintu nyene
umengo naco bitwaye umwana wanje nawe umwana w'umusirimu abo musirimu baje umwana wanje n'umusirimu umwana wanje n'umusirimu mugabo numva umengo ibi ntiyo bizamwo nivyo mukurikirana numva umengo ubwiwe yofata inzira yiwe kuko naje nafashe inzira akajambo kamurera akajambo kumbure kuri babigeme bamenyereye gukorora mada bon bigeme bagenzi banje ikivugo ni ma byara uheke byara muheke umviriza ariko arababwiye mugabo twininda maxi dabani mesha apana kuvuga maxi ngo yamangongo imodoka zagonganyo no twovuga ko nibishika ugasanga twaguye mu gwane tutazi mugabo bishitse naho sino guhanura ngo ukorero rinda no oya kuko gufata ukagenda kuri kijya ca kashifata ukagitwenda ugakorore inda cyane kindi cyayi hari abakobwa usanga ibintu by'utugegene ibintu by'utunyuzi babisumbye abamama bubatse nibo nashaka kumpanurira bivyo mpamvu sitobijamwo basha bikana byo ntaje ariko ngira ngo singe no bivuga bwahanje mugabo bigeme banje nuvuga ko bigeme nk'abagenzi banje icivugo ni mavya ruheke twirinde twihangane imana itubikiye byinshi imana bugira twishura cyane kandi nkamva ayo afukanye aruta umunwa uvuga cyane dusenge byinshi bizo kandi bagirana usanga bafite umugisha amanye usanga bafite umugisha bagirana usanga bamwe abandi ba ministre abandi abamama pasteur abandi nico kitubona uvume ngo nta muntu yogira ubwoba kandi nta muntu yokora ico cyaha kimwe gusa biragoye bigoye kwakira ndabizi mugabo basha tugire effort ibyo nituje turagirinda kandi uwo bishikiye nawe no basi gupfanya n'umengo zakiya cyaha birababaje cyane kandi kindi naco magaze ngaha nk'ufise nyinguvu nko gufasha abakobwa bagenzi banje ndabyemeye umva ko ndondera kumva ati ndafise ico kibazo adandondere ikibazo cyaha ati afise inda nkamwe gabahungu murafise ingorane zungene mwihakaninda adandondereze manzo ngufasha umutipe kugira ngo yihakaninda abatizero mudada kuko no hirya no hino ko hari abajama benshi bagendana bamaze no kuryamana nabo none mwisho kibamurondereye iki mwisho kibamurondereye iki ndakurondera ari bushasha no menya ko ufise abandi batipe musohoka sawa ntaco ivyanje ndabivuze bashe tubifata mugabo wumva wese ase ikibazo canke kiriya ndafise ingufu ndafise za ndoto kandi azafise nda wa mutima na za nguvu zo kumva nofasha abandi kuko nagegeze ngana narafashije yes mukurangiza kumbure na Santiago de Lapa hari akaririmbo ushaka ko ungirira akapera gato akaririmbo kumburi ari kari mu turirimbo kawe naho indirimbo zawe zose zangibohe ariko akaririmbo ka Senti karangyohe cyane dufata umunota umwe kumbure turyohera abafana gato we muhanure Sentia n'umugenzi ariko byanse tuzora oya kiwe ubustuba ko bengo ari ibindi ushaka kunyiziza mu yindi no ijya ndirimbo ni unforgettable kuri je gato ikujya uri imbere ya Chris the Beat Machine nanje kankorere gato ndabaha inkuru y'umukobwa Sentia n'umukobwa ari hit kuri media Facebook hamwe na WhatsApp ijoro n'umutagahora muri makeup n'umugenzi ari kubanse tuzora bizazozamwa zobona consequence Sentia ngashaka kuba nka Beyonce ngasigaye yibona pose gapana ngabinobonze ngashaka umugabo ameze nka Kidumu murumva ko kanuwe Bon yata nuvuga n'inyigisho nako ndatanga mugabo benshi bavuga ngo nuvuga ko niririmbye mugabo numva je kumengo sibyo Sentia kumbure abagukunda kumbure bakwitega iki gishasha esko ku kwezi gutangura kw'icenda uzotuzanira na the news icya gishasha bon tugitangura nakubwiye ko umufisi nuvuga ko mbomye mbese nuvuga ko nuvuga zibandi mama pasteur ubu ndimo yindi moye nuvuga ko byajya mu yindi moye muri ko nzoyivamuca nkuzozura dukubitira imivango ndanda canga bon gusa ndumva ko afite inguvu uva ku mana uza kwa satani no kwa satani naye gusa ndumva ko afite inguvu zo gukorera imana umva ko iririjwi ryanje no rikoresha no kuririmba indimbo z'Imana baje turabinzi ati ko turacama apana kuguma muri bya bindi tuvuga ati byaje ku yindi moye mudasanzwe basuba nyene hameto yatuzohurira nkebasha twumve nkanu tuvuga ati ture nkanu ndiko ndaririmba uti Santiago bwa undi arabera wari karimba indimbo z'Imana
ati mugari katavuga ko byose bimubereye ati mugari ikiruta ikindi basha muri Yesu araryoshe Yesu nuko kumbure turangiza Santiana de la Pa twibutse eske indirimbo zawe bagiye kuzisanga he kuye platform yawe kumbure usanzwe ukoresha ndavuga page ya Facebook account ya YouTube kumbure n'izindi mbuga kumbure zitandukanye mugiye gukoresha bon ok nsanzwe mfite page ya Facebook mugabo ubuye ngo mbange page ya Facebook yindi amangire page ya YouTube ibyo byaje ibikorwa byanje byiza ndirimbo z'Imana numva kari ibyo novuga kandi numva nta byinshi byo novuga no kuvuga uza ufise page zibiri ija ku indirimbo z'Imana n'ija ku indirimbo oya ija ku indirimbo z'Imana umuziki urahebanye nawe umuziki wa profane uyu none umva nawe rega nizo ndirimbo z'Imana nuvuga ko agi ikintu cyose bivana n'ingano bitanga n'amakuru barayatanga nizo ndirimbo z'Imana tuzozitanga ya reka ndabashimire cyane umusatirizi narinda hari kugira ngo tuze turaryoherwa impano zose ndazizana nkuko mwari mwabade umusatirizi turakeneye de rapa long time kumbure tutamubona ariko ngubu yagarutse ku yindi mpwem kumbure aho agiye kubajana hariya kubadugana mwijuru sivyo basi no kuduga mwijuru asante sana ego akajambo kamwe kuri Igozen TV ndabashimiye cyane sivyo ngene nababwira nuvuga ko ico kiganiro kigira kabiri nkoje mpagaritse ibintu vya musique mugari kambira abanyagiteka ati ndabakunda cyane mwambere umugisha nababereye umugisha niko nabivuga reka rero ubuye duhure mu maegrise atandukanye gusenga duhure mu masero gusenga niko nabivuga tunahuriye kuri YouTube turabe nuvuga ko nzotanga ikiringo nzosora ko iyo ndirimbo shashanje y'indimbo y'Imana sinovuga ngo niwe kandi sinovuga ngo ni zibiri dushobora gusohokera na rimwe kandi dutanga nuvuga dutanga ijana bumviriza nibyo babonesha amaso yabo nuvuga aho oye nka video na audio ndakunda banagitega ndabashimiye cyane bimwe bivuye ku mutima nuvuga bimwe bivuye ku mutima hama mugire jeune na partage na subscribe merci Igozen TV asante sana yeah Igozen TV.